Haleluya. Ndashima Imana ubwa mbere yanyemereye kuba imbere yanyu. Nashaka tuganire ku bw'ubuntu bw'Imana. Haleluya. 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 Umuntu ariko aravuga ubuntu bw'Imana womengo ni ibintu bigirirwa abantu bamwe. Womengo ubwo buntu hariho ababugenewe hariho n'abatabugenewe. Womengo ubuntu bw'Imana hariho ukuntu butoranya. Iyo umuntu umubonye yagiriwe neza haraho umubaza uti yo mbeye mwe wabigenjeje gute ngo n'ubuntu bw'Imana. Ukamenga ubwo buntu wewe ukaca wibaza ko umenga ubwo buntu hariho abo bwagenewe. Ubwo buntu bw'Imana n'ubwacu twese. Amen. Ubwo buntu bw'Imana bwahawe umuntu wese. Ubwo buntu bw'Imana umuntu wese yaje hano arabufise ku burenganzira. Ubwo buntu bw'Imana burahari n'ubu burakurindiriye, ariko ico bigusaba gusa no kubwizera. Haleluya. Haleluya. Ubuntu bw'Imana ni ingabire, ni ingabire y'Imana. Ingabire rero iraho ku muntu wese yaremwe. Umuntu wese yaremwe n'Imana aremerewe kuronka ubwo buntu bw'Imana. Ariko uko nariko ndabivuga bisaba kimwe gusa, kubwizera, kuyizera. N'Imana kugira ngo uyizere n'ubuntu, sivyo gahemu, n'ubuntu. Jewe ndazi igihe nakizwa hari mu 2003, kumbure hariho abakijijwe kubera babwiwe ubutumwa, ariko jewe sinakijijwe hari umuntu n'umwe yambwiye ubutumwa. Jewe gukizwa kwanje nagize ikigongwe cy'uwo tuvukana. Uwo tuvukana yari yatanguye gukizwa, yarabwiwe ubutumwa n'abandi, hama aragwara. Agwaye yiyumvira ati none jewe bizogenda gute kugira ngo ndeke gusoma icupa. Hama aratombora, agira amahigwe, agira abagenzi beza, baramubwira agakiza, arakizwa. Akijijwe umuvyeyi wanje acashaka kumuca. Agomvye kumuca, je muri 2003 niho nari manutse mpejeje imanite nji Bujumbura. Nta muntu numwe muhire vy'agakiza yavyumva. Vy'agakiza twavyumva kwa bavyara bacu. Ariko twebwe nta muntu numwe ivy'agakiza yavyumva, yanavyemera, yanavyizera. Mugabo twarumva ko hariho abantu inshuti zishika bamenye Imana, kandi uri kurabaraba ukabona ko vy'ukuri hari ico bakurushije. Kuko nibamenye Imana ko bari kenshi ruguru twabona ko umuntu agiye gukizwa ari kubera gowe, ari kubera kenye, ari kubera nyene yabuzi yaja niyova. Niko twabifata ruguru, peut-être ini Bujumbura siko vyari bimeze. Mugabo bantu ntibari bagowe, ntibari bakenye, bari babayeho neza. Mugo kumva ngo naka yarakijijwe, naka yarakijijwe, naka yarakijijwe, kimvira uti none kubera ikibajya. Uwo musaza wanje arakizwa, araramiriza, hama hagera ko abatizwa mu 2003. Mwumva ubuntu bw'Imana. Uwo muntu aranduta nk'imyaka 10 canke inarenga. Mugabo abandi bose tuvukana babona umengo arasaze. Urumva ko n'umuvyeyi yavuze ati uyu nzokoranya umuryango ndamuce. Mugabo je numva ikigongwe, ndamubwira nzoguherekeza kubatizwa. Ubuntu bw'Imana. Haleluya. Haleluya. Ubuntu bw'Imana. Ndamuherekeza. Ndagenda kwitanganika niho bababatiriza. Hari ruwanje iteye ubwoba, vyari biryoshe cyane. Arabatizwa, araheza. Ku mugoroba mu mafraternité baragira agape, amabateme yabaye, naho narantumira ndamuherekeza. Nawe ne yumva umenga aragize inguvu ati quand même ndafise umwe yemeye no kumperekeza.
uwo mwanya nyene sinaciye nkizwa oya, narabandanije nkamuhekeza gusenga. Jewe ivyo byose nabikora kubera we, kugira yumve ko ashigikiwe basi. Hama ndagera kuja muri universite, ndiko ndababwira ubuntu, ntimwibagire kumuherekeza jewe no kumushigikira bwari ubuntu kuri jewe, kuko ntitwari tunegeranye cyane nguvuge ngo twanganye imyaka, yarakuze kundusha. Mugabo Imana kuko yashaka kunkiza yaranjanye aho bariko bavuga ivya Kristo, kugira ngo ubuntu bwayo ndabwizere ndabwemere. Haleluya, haleluya. Ndagenda muri universite, barambwira amakuru yo muri universite, hari abo twari turi kumwe. Jewe muri universite barahambwiye ukuntu, baranantera nubwo barambwira muri universite haba abantu batagira indero, haba abantu bameze uko, haba abantu bameze uko. Mukanje ndavuga none iyo universite boyibamwo gute? Hari ikintu nabonye, abakizwa barambara amajipo maremare, abakizwa barambara ukuntu kuburyo ata muntu abubahuka. Janine yonshingira intahi imvutano nambara muri universite mu wa mbere, suko nari nkijijwe, ariko ni kubw'ubuntu bw'Imana ntangura kuja mu bintu by'abakizwa ntarakizwa. Mugabo gusa kugira nyegere, nukuvuga ko Imana muri jewe yari yarashizemo ko atahandi umuntu ashobora kwikinga atari muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Nibaza ko atanu umwe ari bwashingiriye nta peut-être Janine yarayize, muga nta wundi yarayize ngaha. Hama mu nyuma ndinjira muri fraternité, ndakizwa, ndizera bwa buntu, kare nabugenderamwo ndabwihishamwo ntari muri yo. Mugabo yoyo kubw'imbabazi zayo n'ubuntu bwayo irandeka ndakurikira, irandeka bakigisha ijambo nkaryumva ngahora, bakavuga bakizwa nkinumira. Mugabo umunsi umwe ubuntu bw'Imana burangendera. Haleluya. Ndakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ndaramiriza, ndiga, ndabatizwa, ndaba umukozi w'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubuntu bw'Imana si kintu umuntu amerita, si kintu umuntu avuga ngo jewe iki ndagikwiye. Eka ubuntu bw'Imana si kintu, sinuva ukuntu nobibabwira, si kintu umuntu yumva ko hariho umuntu abahana akavuga ati jewe ndi umuntu mwiza, ndi umunyangeso nziza, jewe nta vyaha nkora, none nokizwa kugira ngo iriki. Ndazi ko mufise abantu bameze nk'uko, kandi nawe umuravye ukumva uranatinya kuja kumubwira ubutumwa. Kubera iki? Uravye neza mu migenzo no mu ndero y'ikirundi aranakurusha, ariko sivyo bisigura ko yaronse agakiza. Kandi abo bantu si Imana iha ubuntu bwo gukizwa bonyene, ko hariho abo mwabanye, abo mwavukanye, abo mwagendanye bafise imico myiza nk'iyo, n'uwo munsi batararonka ubwo buntu. Kubera iki? Batabwizeye. Haleluya. Bivuga ko nta merite, nta kintu wokora, nta kuntu woba umeze uhagaze kugira ngo ubuntu bw'Imana ubuce, uronka ikiguzi, ubwitirigwe, ubu wowe uronka imbere y'abandi nta kihari. Ntuze wihende. Haleluya, haleluya. Reka dusome Abanyefeso 2 igice 8 umurongo w'8 gushika ku 10. Dusabe Pasteur Marie Rose dusomere. Abanyefeso 2 umurongo w'8 gushika ku 10 haravuga ngo ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera, navyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana. Ntivyavuye ku bikorwa kugira ngo ntihagire uwishimagiza, kuko turi biremwa vyayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza ivyo Imana yateguye kera ngo tubigenderemwo. Haleluya.
ubuntu ni ingabire y'Imana. Haleluya. Ubuntu ni ingabire y'Imana. Urashaka kuba uriko urakora ibintu uyu munsi ukabona ugendera mu buntu, ico ukozeko cose kirakunda, uri umukozi w'Imana, uracagendera mu bugororotsi, uri umuntu abandi bipfuza, uri uwo kwipfuzwa, ni ubuntu bw'Imana. Haleluya. Ni ubuntu bw'Imana. Si uko usenga cyane, si uko wisonzesha rwose, ariko ni ubuntu bw'Imana, hama nawe warateye intambwe urabwizera. Haleluya. Ni ukuvuga ko ubuntu bw'Imana ni ingabire y'Imana. Ndashaka ko twumvikana, ni ingabire y'Imana. Nta kintu cyo kumerita, nta kintu cyo kumva ko wewe wari ubikwiye uwundi ntiyarabikwiye, ariko ni ingabire y'Imana. Ico kintu twogitahura, nta shari twosubira kugira mu mashengero, nta shari twosubira kugira ahantu hose. Kubera iki? Nimba umukozi w'Imana kanaka iyo avuze ubutumwa canke iyo asengeye abagwayi afite ingabire kanaka, twomenye neza ko iyo ngabire, twomenye neza ko ubwo bushizi bw'amanga, twomenye neza ko ikintu cyose akoreshwa ni kubw'ubuntu bw'Imana. Imana yamuhaye ivyo, nawe iguha ibindi. Imana imukoresha ivyo, nawe igukoresha ibindi. Kumbura Imana nirikira kugira umumenyekane cyane, ngo abantu kuri Facebook bavuge ko babonye ivyawe, babishime, bagira amakomantero ya, irikira gukoresha ibindi bintu kandi iragushima. Wewe rero bitameze uko ujya ameze, ntukamugirira ishari, ntiwumve wewe ko utari umukozi w'Imana, kuko Imana itanga ingabire ku bantu bayo, ivyo ibona bakwiranye n'ivyo ibona bakwiye n'ico ishaka ko bakora. Haleluya. Ubuntu ni ingabire y'Imana. Ubwa kabiri, ubuntu bw'Imana nibwo buduhindura. Haleluya. 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 Ndazi ko twemeranya twese, umunsi wakizwa ntiwaciye uhinduka. Jewe sinaciye mpinduka. Hari ibintu vyinshi umwanya atari muto nabandanije nagenderamo. Hariho ibintu vyinshi, hariho ivyiyumviro vyo mu mutima wabandanije ufise, ariko kubw'ubuntu bw'Imana buhindura, wagiye urahinduka. Kubera wemeye kwizera, ukemera guca bugufi ngo uhindurwemo n'Imana, wagiye urahinduka. Ubuntu bw'Imana nibwo bwonyene bushobora kuduhindura, nibwo bwonyene bushobora gukuramwo inzigo, nibwo bwonyene bushobora gukuramwo ishari, nibwo bwonyene bushobora kuguhebesha gukora ikintu cyose kidahesha icubahiro Imana. Ni nayo mpamvu umukristo uwaronse kuri ubwo buntu bw'Imana adakwiye gucira urubanza mugenzi we kumbura atarashika aho wewe yashitse. Sinzi ijambo ry'Imana rivuga ngo abinkomezi dufashe, abinkomezi y'inke, sinzi iryo jambo uko rivuga neza. Bivuga ngo wowe uwo munsi nimba warashoboye gutera intambwe ugatambuka, ubuntu bw'Imana nibwo bwaguhinduye. Haleluya. Nibwo bwaguhinduye. Kumbura uriya nawe hari ivyo Imana yamuhinduye bitagaragarira amaso y'abantu vyinshi, mugabo aracanigana kandi ariteza ubuntu bw'Imana kugira ngo nakiriya gihinduke. Haleluya. Haleluya. Nta muhinga wo kugororoka, nta numwe ahari, nta muhinga numwe. Umuhinga nuwemera guca bugufi, nuwemera gusenga, agahindurwa n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Ivyo ubonye wabishitseko ni kubw'ubuntu bw'Imana. Wame wibuka ko ari kubw'ubuntu bw'Imana, kuko nta kintu na kimwe umuntu ashoboye Imana itarimwo. Nta kintu na kimwe umuntu ashoboye Imana itamugiriye ubuntu. Aho ushitse ni kubw'ubuntu, aho utarashika Imana izohagushitsa niwemera guca bugufi ukemera kuba imbere yayo. Haleluya. Dusome muri Tito igice ca 2 kuva ku murongo wa 11 gushika ku 13.
Tito igice ca 2 kuva ku murongo wa 11 gushika ku wa 13 haravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza butwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana no kwifuza ivy'isi bukatwigisha kwama twitonda tugororoka twubaha Imana muri kino gihe twitega ivyizigiro vy'amahigwe no kuzoseruka k'ubwiza bwa Yesu Kristo niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza. Haleluya, haleluya. Uwaronse ubwo buntu bw'Imana ikimutandukanya n'utaraburonka nuko ikimuraza ishinga ari guhinduka gose, kwiyambura, kwikunkumura ivyaha no kutifatanya cane n'ivyisi. Ivyo ntushobora kubishobora ata buntu bw'Imana bwaroyemwe. Kuko sinzi ko mwebwe muragira igihe ngaha bakatwigisha bati mubabariranire. Ico kintu jewe camakiza ngaha imisi yose. Nukuri turabibwirwa kenshi. N'umurongozi wacu Papa Prophet ndibuka ko ico kintu yaragihagararako kenshi. Yamavuga ati nimuhariranire, nimubabariranire. Mugabo ngaha nta bantu baba baragize iyo exercice yo kubabariranira. Bakimenyereza akavuga ati jewe aho babivugiye hajya ndazi neza ko bavuze jewe. Ndazi neza ko bavuze jewe. Hariho mwishengera igihe bavuga ikintu ukumva umengo ni wewe kiraba wenyene kandi benshi barimwo. Muko gasanga wewe uwo munsi uvuye ngaho ufashe ingingo. Jewe naka naho yangiriye nabi ngiye kumubabarira. Uyu munsi ngiye kumubabarira. Ugashiraho na programu tinyanyemerera tuzohura ndamubarira ibi uko vyagenze hama tubabariranira. Ntabarigira inama nkuko. Ntabo birananira. Twese ngaha twarababiranira. Abo bitarakunda. Nta numwe mwese mwarababariraniye. Haleluya. Haleluya. Twese twarababariraniye. Mwese Imana ishimwe. Nizera ko mwe muyera atazosura kuduha remarque kuri ico kintu. Sivyo? Kudukebura kuri ico kintu. Twese twarababariraniye. Ubu mwene data wese ari ngaha ni mwene data nta kantu na kamwe kakiriyo twese mwe muracari batongira nta nukuvuga iki mvuze ico kubera arico cama kiriko kiravuga ariko hariho n'utundi tuntu hariho utuntu ugerageza ukavuga uti iki kintu sinzosubira kugikora iki kintu sinzosubira ukigira inama ariko ugasanga kubw'inkomezi za kumbure wafashe ko inkomezi zawe zoshobora kumara ivyo bintu ni washaka kubabarira neza uzosenga Imana ni washaka kugirira imbabazi umuntu uzomuzana imbere y'Imana usenga Imana iguhe strategy iguhe uburyo bwo gushobora kubabarira umuntu. Sindi umuhinga muri ivyo ko nanje haraho bishikira ngateba kubabarira umuntu mugabo novuga ko nageze ku rundi rwego aranzi vyarangora keshi nibaza ko arico kintu jewe cambere cangora gushavura byo abo twasenganye kenshi mu cumba c'amasengesho barabizi gushavurira umuntu no kubabarira ntevye mugabo ubuntu bw'Imana ubu munsi bwaranshikanya ahantu bitagiteba gusa ndacafise intambwe kuko haraho ntubahuka gusubira kugiranira imigenderanire nawe kubera gutinya kwico nasezeraniye Imana ko nzohora nkora cyo hava kivyuka ngasanga sinagikoze sinzi ndacari mu nzira mugabo ndazi ko bizokunda mugabo uwo munsi jewe aho ndi mu kubabarira no kugira ishavurike nibaza ko Imana ingejeje ahantu kandi ndazi ko izonshitsa. Haleluya. Haleluya. Ubuntu bw'Imana nibwo buduhindura.
jewe ubwo nibwo nizeye ko ari bwo buzompindura. Ubuntu bw'Imana n'uburinzi. Haleluya. N'uburinzi. Ushaka kurindwa, ushaka kubaho mu mwidegemvyo utagutera gukora ivyaha. Ako kantu murakumva? Umwidegemvyo utagutera gukora ivyaha, mu burinzi bw'uhoraho. Izera ubuntu bw'Imana. Haleluya. Haleluya. Dusome mu Baroma igice 8 38 gushika 39. Abaroma igice 8 38 havuga ngo kuko menye neza ntabikekeranya yuko naho rwoba urupfu, ubugingo, abamarayika, abaganza, ibiriho, ibizoba, abafise ubushobozi, uburebure bw'igihagararo, uburebure bw'amajepfo, canke ikindi caremwe cose, atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Ndavuga ngo ubuntu bw'Imana n'uburinzi. Sinzi ko muri aba hantu mwumva ubwoba mu kintu kanaka, mu gihe kanaka, ukumva kugize ubwoba, na Satani akaza akakubwira ati aha urabesha ntuhava. Kenshi harauca wibuka umwonkre yoshaka kuvugira, harauca wibuka ko hari umutegetsi kanaka muzinanye yoshora kukuvugira, ukumva umwanya munini aho kuja imbere y'Imana ngo ubuntu bwayo bugutabare, ukumva umwanya munini utakaje uri kuriyumvira umuntu kanaka wowe uzi ko akomeye yoshobora kukuvugira no kukuburanira. Haleluya. Ariko hari igihe ushika, hariho ibihe ushikamwo ukumva ko ata muntu n'umwe akomeye, n'umwe ashoboye yoza kugutabara. Tuhora twumva intahe ngaha. Nukuvuga ubuntu bwobwo bw'Imana ubuntu butangaje bwayo burarengana ivyo twita ko ari logique, ivyo twitwa ko ari ukuri kw'amategeko y'isi, hama bukazana ukundi kuri, bukazana umuntu we utari wibaza, utarondeye, atagiturire wamuhaye, hama akavuga ukundi kuri kuva ku Mana yo mwijuru. Haleluya. Izo ntahe zama zabaye, twari dukwiye ko zitwigisha. Imana iragutabara aho so na so wanyu batogutabara. Imana iragutabara aho generale canke nde atogutabara, abo twita ko bakomeye mw'isi. Hakaza ukuri, kwa kuri kwari kwinyegeje hamwe abantu bose baca bakanura amaso bakavuga ati mbega burya ico sinari naciyumviri, wociyumvira gute utari Imana? Hari ivyiyumviro biva ku Mana gusa, binyegejwe umwana w'umuntu, kandi vyari vyitwa ko ari ivyiyumviro vyoroshe kwiyumvira. None kwiyumvira ko umuntu yocurisha urufunguruzo si ibintu bisanzwe umengo twovyiyumvira, kuko turazi ko n'abakozi bacu hari aho bagenda bagashira imfunguruzo ku masabuni bagafyatura nshasha bakinjira mu vyumba, twama twumvise aho bivye bimeze gutyo. Mugabo mukaja muri tribunal no muzi mugasubira yejo na wewe biraba ntuvyiyumvira uti hariho woba yaracurishije urufunguruzo, bikaza kwiyumvira uwundi muntu yagize iki, yarungitswe n'Imana. Haleluya. Haleluya. Ubuntu bw'Imana n'uburinzi kuri twebwe. Ni wowe ushaka kurindwa n'Imana, ni wowe ushaka kuba mu buntu bw'Imana, ushaka ureke kwigeragereza, kuko Imana iri kirakubona ugerageza. Ni nk'umuntu atwawe, sinzi ko hari umuntu arashaka gutwagwa muri pisine cyane mu ruzi, iyo uri kuranigana ukubita amaboko nta muntu n'umwe yo gutabara, ntibikunda, uca umusumvya inguvu ukamukwega, mwese muranywa. Mugabe iyo ushize amaboko hejuru ukarekura ukiyorosha, naho yo guhereza akantu koroshe kambere kabaho, naho yo gira urutoki rumwe gutya uraduga. Niko n'Imana bimeze.
iyo ugifise udutsi two kwigwanira uvuga uti ndagerageza ndafise 50 miliyo kuri konte je nibaza ko hamwe no tanga 20 bonkurayo canke vyogenda gutya uti burya hajya ahantu hakora mwene data wacu hamwe no muca ko ndazi ko boca bahindura aho Imana ntizoseruka gushika umunsi uzoshira kwa kuboko hejuru atanga uvuze ikirimwo uti Imana nditeze ubutabazi bwawe. Haleluya, haleluya. Reka tubaho twitega gutabagwa n'Imana. Uwo munsi turiko turaraba uko ivy'isi bimeze, uko ibintu bimeze, wumvirije abantu ko bavuga, ingufu z'abantu ziriko zirahera. Haleluya, haleluya. Uri kurumviriza, uri kuraganira n'abantu, umuntu wese akubwira ngo biragoye, 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 nta vyizigira. Mugabo sinzi kidutangira kwirunda muri ubwo buntu bw'Imana kugira ngo bigore twinyegeje mu buntu bw'Imana. Kuko umuntu yinyegeje mu Mana nubwo bose bavuga ngo biragoye, wewe warafise ivyizigira. Haleluya, haleluya. None naho uraririmba ko hari inzara, hari urabona kuzanira ibiro 5 vy'umuceri. Naho uraririmba ko hari ubukene, hari urumva yipropoza kurihira ruwaye. Nta numwe gushika umunsi Imana yagize ubuntu bwayo bukagutabara. Kandi numbu no munsi ugisohoka ukaza imbere y'Imana nuko Imana yagutabaye. Ushaka kuba utabibona, ushaka kuba utabiha agaciro, ushaka kuba wibaza ko wagerageje, je ndazi gupfundikanya, ndi umunyamadiri, ndazi kugira utuntu gutya, ujya muntu n'umunyamwete ntaco yoba. Baraguhenda, baraguhenda, baraguhenda. Hariho benshi bagerageza bakinvestisa muri ibi, akarondera muri ibi, akarondera muri ibi, yabona ararose icajye no munsi akaca yiyita umuhinga ngo jewe ninvestisa neza, ngo je kenshi yo ndavye ngo projet ndayize, ngo mba nayize neza, ngo kuburyo ngo riske ngo abari a 20%. Ninde yakubesha? Barakubesha. Hariho abantu bize ama plan d'affaires, hariho abantu bize ibintu barameneka uwo munsi ari bo bavyigisha, mugabo bagira projet kanaka igaswata. None uzobuza ikirere. Hariho abantu bize ivy'uburimyi bakarima amahegitare n'amahegitare, akavuga ati aha anye ndiko ndaraba hazovamwe itone 30, izi tone 30 bizogenda ukunuku. Eje imvura ikacigwa ikarandura wa murima wose. None wewe uracunze ibihe? Hari ibihe ucunze? Ni wowe ubigaba? Ntibikunda. Mugabo Imana niyaguha ubuntu bwo kweza, uzeza. Uzeza. Imana niyaguha ubuntu bwo gukora ikintu kirama, uzogikora. Kandi ntuzohangayika. Kubera yuko nzi ikintu cose Imana itarimwo, niyo cokunda, gikunda warahahamutse. Gikunda warafyuye ijisho. None kubera kidufyura ijisho kandi dufise uhoraho nk'umurinzi. Kuko uwo munsi ubuzima bwawe umengo wewe ubufise mu kiganza. Akaganza kawe ni gato. Ni gato. Ntigashobora no kukurinda n'imisi 2 canke 3. Muga ni wemera kuja mu maboko y'Imana uzorindwa. Kuko ikiganza c'uhoraho ni kinini. Ni kinini gusumba ikiganza cawe. Haleluya. Haleluya. Kugera aho mwumva twumvikana ko tugendeshwa n'ubuntu bwayo. Amajambo ashobora kuba adatonze neza, ushatse unyumviritse. Ushatse unyumviritse. Kuko ubuntu bw'Imana buratangaje. Kandi we uri cabona cyo kubishingira intahe yuko ubuntu bw'Imana aribwo bukugejeja. Ndazi umuntu yoha mikro, umuntu wese ari ngaha ati vuga kangahe wabonye ubuntu bw'Imana. Tworara. 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 Ariko ubwo buntu bw'Imana rero nivyo bwaratanzwe.
kandi waragize n'intambwe urabwizera, none twobugumamwo gute? Twobugumamwo gute? No musi ntitube mu buntu, ejo ngo tubuvemwo, ejo ngo tububemwo, hirya ejo ngo tubuvemwo, kuko uko ivy'isi bigenda bigorana kenshi haraho dusanga twasohotse, sivyo ga yemwe? Haraho dusanga twasohotse. None ubwo buntu bw'Imana twobugumamwo gute? Twobugumamwo gute? Kugira honyene wemere kuri mu buntu bw'Imana, cambere kugira unabugumemwo uko wicisha bugufi. Ubuntu bw'Imana ntibushobora kuba ku muntu yishira hejuru, kuko umuntu yishira hejuru vyose yama yumva ari we. Ico ashoboye akubita ku gatuza ati jewe nari narababariye, jewe ico nkozeko cose kimera neza, jewe niyumviriye ikintu kiba arico, jewe nsengeye umuntu nkorako gusa abakize, jewe mvuze ubutumwa abantu bose bararyama hasi, jewe. Nukuvuga ko nta guca bugufi kuba kurimwo, kandi ntiwaba wemeye kuba munsi y'ubuntu bw'Imana. Kugira ngo ume mu buntu bw'Imana rero nukwicisha bugufi hamwe n'ukwizera. Haleluya. Ubuntu bw'Imana ntibushobora kuba kutabwizera, ntibikunda. Kugira ngo ube ahantu utekanye, wumva ko ubuntu bw'Imana bukurinze, wumva ko ubuntu bw'Imana ari ingabire, wumva ko ubuntu bw'Imana aribwo bugushoboza, aribwo bugukiza, nukuba wabwizeye. Intambwe yo kubwizera, ukumva uti je naho ndi mu mageragezwa kanaka, naho ndi muri ibi bintu kanaka, ndizeye ubuntu bw'Imana. Mu kwizera ubuntu bw'Imana rero uba waciye bugufi, kuba wabonye ko wewe wenyene washaka n'umuryango wawe wose n'inshuti zawe zose nabo wibaza ko muzinanye mwiganye mwagendanye ntaco bashoboye, ni Imana yonyene ishoboye. Aho uba wamaze guca bugufi kandi uba wamaze kwizera ubuntu bw'Imana. Turasoma muri Jacques 4:6, Yakobo 4 kigabane ca 6. Yakobo 4 ikigabane ca Yakobo 4 umurongo wa 6. Yakobo 4 umurongo wa 6 havuga ngo ariko itanga ubuntu burushirije, nico gituma ivuga iti Imana irwanya abibona, ariko abicisha bugufi ibaha ubuntu. Amen. Amen. Nico narimejeje kuvuga. Nukugira gusa mwumve ko ivyo ndiko ndavuga si ivyo kuvuga gusa, ariko ni jambo ry'Imana riba riri muri Bibiliya. Imana iha ubuntu abicishije bugufi kandi igwanya abibona. Omengo kwicisha bugufi ni ikintu coroshe. Ni ikintu coroshe ga yemwe. Guca bugufi. Nimba hari ikintu ca mbere kigoye muri ino si ni uguca bugufi. Nuguca bugufi, kuko niyo wiswe ngo uraciye bugufi hari nubwo haba haherekejwemwo ubwibone. Abantu babone ko mfise imirite y'igitangaza, ugasigara ugira ibintu vy'ukuri n'umuntu abibonye akabona ko umenga uciye bugufi, mugabo Imana ikabijija nk'ubwibone kuko uri kubigira kubera imvo kanaka. Turakwiye gusaba n'ukuri Imana ikatwereka ukuntu duca bugufi, ko nasanze ni ikintu ca mbere kigoye. Uwagishoboye azodufasha, yagiriye ubuntu bw'Imana. Umuntu avuga ati jewe gushika ubu ingabire yo guca bugufi narayironse kandi ndaciye bugufi, azodusengere n'ivyaba na ngombwa atwigishe, kuko biragoye. Kandi ivyo bigoye rero navyo Imana nivyikunda, irakunda umuntu aciye bugufi. Imana irahezagira umuntu aciye bugufi, kandi ngo ntigarukirizaho no kumushira hejuru, iramushira hejuru. Uhejeje guca bugufi wewe, Imana nta kindi bigabiye atari kugira iki, kugushira hejuru. Naco nico gusengera kugira ngo tuba abantu baciye bugufi, tugabanye ubwibone, tuba abantu bumva ko umuntu ari umuntu.
hariho igihe tuba ahantu womengo natwe tworema umuntu mutoya. Kenshi hari aho tuja ahantu tukavuga ko yanga urumva ngo ntivyari kugenda gutya, ngo ujya muntu yatubwiye ubutumwa uno munsi, siri kubera ndiko ndavuga ubutumwa, ntimave mwaza ko ndiko ndivugira ngo ubwire ntimave muvuga, eka gusa ugasanga ngo urumva ngo ya Vioriana ngo gutya ngo vyari kuba ngo ari sawa, ngo yaca avuga kuri iteme ngo akongera kutu. Urinde Imana yamuhaye ivyo uwo munsi, nawe jizogoha ibindi. Canke ngo ujya muntu ngo urumva ngo kijya ngo no hava mvuga vyinshi, gusa uriyizi uraza ahantu guca bugufi bihora vyankira, kuko mu gukritika abandi, mu guca imanza z'abandi, mu kunegura ivyo abandi bakoze, mu kuvuga nabi bagenzi bacu, mu kwerekana ko abandi batabereye we wari ubereye, aho hose nta guca bugufi burimwo. Murabizi turiko turaganira, haraho usanga wacishije mu buryo muntu vure muri uwo, nta guca bugufi kurimo, nta kurimo. Turabe rero kuri ico twese tuzokwisuzuma, dusaba Imana kugira ngo ishobore duce bugufi, hama ishobore kuduhaza ko ubuntu bwayo. Ico ni cambere twokora kugira ngo tugume mu buntu bw'Imana. Ikindi twama dusabwa ngaho imisi yose kuguma mu masengesho no mu ijambo ry'Imana. Udasenga biragoye kubona kanenge kawe. Iyo umuntu adasenga ivyiwe vyose vyama vyera. Iyo umuntu ataja mu ijambo ry'Imana ngo arisomere munegure, yinegure, yamabona ko wewe atunganye. Jewe ndiko ndasoma ibi bisomwa, ndiko ndategura ijambo, niho nabonye ko hariho vyinshi mpajije. Kumbure hariho igihe wibarira uti jewe byari byo byose nta muntu ntera ingorane, jewe ndasenga ngataha. Hariho igihe pasiteri ahora avuga, mumbabarire ko ngahangira iyo abantu bagiye baca bivuga gose, sinzi ko ari jejenye. Hariho igihe nka pasiteri ahora atubwira ati murabe mwuzuze, cane cane hari nka sensene, murabe mwuzuze ufise icapfa na mugenzi we biyuzuze. Nkavuga nti ivyo ntibindaba, twoshwana bankuye bonkura ndaza ngasenga hama ngasohoka ngataha. Nawe mugabo sukuvuga ko ata muntu numwe, hariho n'abakubabarira kuri uko nyene usohoka ugataha ntihagire uramutse, ugasanga umuntu byaramubabaje ahava atinya kuja ku meza y'umwami kubera wewe, ariko ntavyuzi wewe wibaza ko watoye umuti. Kumbure hari nubwo birashobora kuba vyaragufashije, wibaza ko watoye umuti, uzuvuga uti kugenda kuyaga no kuvugana no kugira iki, uca usanga uri kuravuga ibidakenewe. Kugira gahari no kugira imigenderanire yuzuye n'abantu, usanga ejo bigukwegera ndazi kuvuga ibitari bikenewe kuvuga. Rero principe ndasenga mpejeje ngataha. Ndi muri iri jambo niho nabonye nti finalma umugambi natoye na jewe haranze usanga atariho, kuko hariho nk'umuntu avuga ati ujya muntu ameze gute, none nta muntu n'umwe akumbura, nta muntu n'umwe yoramutsa. Ubwo si ubwibone, si ubwishime, ugasanga uratsitaje umuntu kubera iki udahagarara ngo uganire nabo mwishenge. Uwo natsitaje arangirira imbabazi. Haleluya. Haleluya. Hariho ikindi co dutuma tuguma muri ubwo buntu bw'Imana, gusaba imbabazi n'ingoga igihe ucumuye. Haleluya. Haleluya. Hari umuntu yarenganya atagicumura, yarenganya ivyo vy'ibicumuro bitakimuraba, ntawe uhari, n'uwo bivuga yoba yihenze. Ariko iyo ucumuye ntukabiraze, nivyo twariko turavuga vy'abantu. Iyo ucumuye no ku muntu ntukamurindire ko arinda kwibaza nabi,
ntukamurindire ko arinda gufata ingingo zimwe zimwe zishobora kumujyana mu mahonero ya saba imbabazi, hama wicare n'Imana yawe uyisaba imbabazi, kuko Imana mu buntu bwayo iriteguye kutugirira imbabazi. Ariko ni wewe bigoye kwishikira, ni wewe bigoye kuronka no guca bugufi karonka ako kanya kuja imbere yayo ukavuga uti nacumuye, nakoze ibi bintu kandi ndazi neza ntivyakunejereje, si vyiza, Mana ngirira imbabazi. Kandi nuwo wacumuye ko kenshi ducumuranako. Usanga ivyaha vyinshi dukora wagikoreye mugenzi wawe, muga kubera bwa bwibone kwa kudaca bugufi ntiwemera kuja kumushikira, aho urumva ko ushizeho ikindi kintu kitarico, wanse kuja gushikira mugenzi wawe ngo umusabe imbabazi kubera uticishije bugufi. Ngo je nzovugana nzodiringa n'Imana yanje. Udiringa n'Imana gute kandi wakomerekeje umuntu? Banza ushikire wa muntu umusabe imbabazi, hama usabe imbabazi Imana yawe, kuko ujya muntu nawe wamugiriye nabi, kumbure ntarashika ushitse ngo wewe akubabarire naho utagiye kumusaba imbabazi, azoguma kwiyumvira nabi kandi uzoba uri kuramutera gucumura. Mwegere mwene data mbabarira, hamusaba Imana imbabazi. Biragoye ariko turabishobozwa n'iki? N'ubuntu bw'Imana twizeye. Icanyuma oya si canyuma nukugendera mu rukundo. Ico kintu mama wacu akivuga iminsi yose, dukundana kugendera mu rukundo. Womengo gukundana biroroshe, none sabwa gukunda. Hariho n'ikintu batubwiye, tugira umuntu umwe mwishenge wo ngaha uzohora wandikira umubaza amakuru, mubaze ko yaraye neza. Ni bande babibandanije? Ni bande babibandanije? Uwo batoye omwe bavuganye basiga 3. Mani bahezagire pastor, mani bahezagire. Ivyo vyari ibintu bakubwiye umwe, nta na babiri bagusavye, umwe gusa. Umubaze ko yaraye, umubaze ko ari sawa ari amahoro. Nimba utamubonye gusenga umubaze uti no musi mbega vyagenze gute kutaje. Dusubire turacabibukaho abo twari twato. Murumva ko kugendera mu rukundo navyo nivyo gusaba Imana. Ica gatanu, kubaho utagira inzigo, amertime. Inzigo rero niwo muzi w'ibindi bintu vyose. Inzigo, haleluya. Inzigo, ndavuga inzigo. Inzigo nibaza ko ata muntu ari ngaha mu ishengero yo kwipfuza kwica uwundi muntu, gufata imbugita cyangwa umupanga cyangwa inkoho ngo arase uwundi muntu ari ngaha. Bica byerekana ko atanzigo dufise. Mbega iyo Jean Dodi yaje gushinga intati naguze V8, mu mutima wumva gute? Yakire Jean. Haleluya. Wumva mu mutima gute? Iyo berekanye couple ngaho imbere, wumva gute? Wumva gushima Imana? Oya, ahosha. Iyo umuntu aje gushinga intati, jewe nukuri natanguje umutahe w'100, mugabo ubu ndashima Imana ngeze ahantu naguze ifuso. Ari umubanyi wawe wumva gutufuti ko binyarutse. Ibyo bintu ubwo ntiyagiye mu Itanganika. Ubwo ayo mafaranga ntiyayakuye ikuzimu. Uca utangura kurondera aho vyavuye. Aho gushima Imana uti yo mwene data ko ateye imbere,
burya natwe turateye imbere, natwe birakunda ahubwo ukagerageza kumwegera akakubwira aho byavuye, ko byavuye mu Mana, ko yasenze Imana, ko ibyiwe byose yabishize mu kiganza c'Imana. Igihe pasiteri yadushingira intaye ko hariho umuntu yafashije canke yagize ico akora, ubu baba mu nzu yabo, mwese mwumvise ari amahoro, twarashimiye Imana twese. Ni vyiza nitwaba twarashimye Imana twese. N'utuntu nk'utwo dushobora kukwereka ko vy'ukuri uracafise inzigo, wakira guti neza y'uwundi muntu. Inzigo ni nk'ishari, ivyo bintu sinzi kubitandukanya rero, mbwa ni presque biravukana ngira. Ishari riraza n'ahantu iyo bashimye umuntu, pasiteri aje agahagarara imbere akavuga ati nukuri uwo mwana, hariho umwana yashinze intahe, aravuga ati uwo mwana aranyandikira arambwira uko bimeze, arakurikirana iby'ishengero, ndamushimira Imana, ageze ku ntambwe ishimishije. Ukazumva muri twebwe uti uwo nuwazi, none jewe aho ngeze arahazi. None sivyo, nivyo ko jewe ataramvuga sisenga, jewe ashobora kuba naranahagurikije n'igicaniro, mugabo pasiteri akaba atabimenye ko nta kominitse, mugabo akavuga umuntu yasengeye umuntu agwaye dayimoni rimwe, mugabo wewe waragize igicaniro, abantu ni 10 baraje kandi baranaje no ngaha mwishengero, nabone bo bigushimira, mugabo pasiteri ntiyabimenye, ntiwabivuze. Kandi uwo munsi ashobora kuba atarongowe kukuvuga, mugabo akaca avuga uwagwanye ni dayimoni rimwe gusa, naho nari mpemu yera bagwanye naryo canke ari, ukaca uvuga uti hajya ujya ni wakora ibirenze ivy'abandi bakora, ntawuzi igituma yamuvuze. Nuko bimeze aho rero. Mvuze mwishengero, simvuze ahandi, ku kazi abandi barose promotion, canke utashe ukuwe abandi bagasigara barakora. Utangura kurondera imvo kweki jewe, kuki jewe ari je nagiye, kuki batari kwiyumvira uwundi muntu, kubera iki? Ivyo nivyo wari ugenewe uwo munsi, kumbure nawe ejo uzogenerwa ubundi. Nukuvuga kugendera mu rukundo, kutagira inzigo. Iyo umuntu rero mu buntu bw'Imana, ivyo nivyo dutuma tuguma mu buntu bw'Imana, ariko haraho bitunanira. Iyo bitunaniye turavaho, iyo tuvuyeyo none inkurikizi zibiziye. Wibaza ngo kuva mu buntu bw'Imana biragenda gutyo ataco sekere, sinzi ukuntu novuga, atakiguzi bizanye kuri wewe, ntibishoboka. Iyo uvuye mu buntu bw'Imana uba ugiye mu bundi buntu, uca ukoreshwa n'uwundi mugabo. Uwo rero nawe aba yakurindiranye igishika kuva kera, araheza akakwakira akagukoresha. Turiko turavuga inkurikizi zo kutaba mu buntu bw'Imana, twotanga akarorero k'umwana w'icangazi, ntitwohasoma hose. Murabizi umwana w'icangazi ni muri Luka 15 ku murongo wa 11 gushika ku 24. Umwana w'icangazi yarabayeho neza kwasi, ntaco yarabuze, se ntaco yamwima, nta na kimwe. Mugabo umunsi umwe aravuga ati mpa ivyanje nimenye nibeko nk'umugabane wanje, aragenda. Ivyamubaye ko turabizi. Natwe haraho tuva, haraho igihe wikura mu buntu bw'Imana ukumva umengo urabaye libre. Kare bariko baravuga ngo dusengera abantu baraganye ngaha, mugabo batakiza gusengera ngaha, barashaka kuba basengera ahandi, kandi aho n'amahoro menshi niba babandanya basenga. Mugabo igihe uvuye mu mutaka w'Imana gusenga, mukabiheba ukagenda, naho hari inkurikizi zikubako, kuko ubuvuye mu buntu bw'Imana ubaye umwana w'icangazi. Kandi umwana w'icangazi mwarumvise ko vyagenze, yaruhiye kurya ibishishwa vy'ingurube, iwabo yarya neza,
mugabo wewe jico ndamushimira nuko yavuze ati yarigaruye aravuga ati kwa data ibintu birahari, reka mfume basi nsubirayo, uko aza kungenza kose sinzi, mugabo reka nsubire kwa data. Hari ikindi kintu gikomeye ku mukristo, gutakaza amahoro n'umunezero. Nta munsi n'umwe uri umukristo uzokora icyaha kanaka cyangwa ukagendera mu bintu kanaka bitari byo ngo uronke amahoro kandi wongere uronke umunezero, ntibikunda. Reka dusome Zaburi ya 51 kuva kuri 12 gushika ku 13 turabe Dawidi uko vyamugendeye igihe yakora icyaha. Zaburi ya 51 kuva ku 12 gushika ku 13 canke 14. Unkomorere umunezero w'agakiza kawe, unshiremwo umutima mwiza wo kukubaha. Niho nzokwigisha inzira yawe abacumura, abanyabyaha baguhindukirire. Unkize umwenda w'amaraso y'umuntu mana, wowe mana y'agakiza kanje, niho ururimi rwanje ruzorenza ijwi ruririmba ukugoroka kwawe. Amen. Amen. Naho nashaka ngo unkize umwenda w'amaraso ariko avuga igihe yica umugore w'umuntu yagiye ku rugamba. Uwo mugore yaramusambanije, hamaca yica umugabo wiwe kugira ngo azimanganye icyaha. Icyaha rero naho uraruragisiga amavuta ntigifata camana umwera kabisa. Naho urarurakinyegeza ntikizi kwinyegeza, ntibikunda. Abantu barashaka kutakibona, barashaka kubona ko uri umuntu agororotse kandi urashaka kubikina. Abantu benshi aha turazi gukina amareresi. Ugashika imbere y'umukozi w'Imana ukaba umutagatifu rurangiranwa, washaka pasiteri akavuga ati nta mukirisi mfise mu isengero nka naka, muga mu mutima wawe kirajya, ntibikunda. Nimba warigeze kumenya Imana vy'ukuri, nimba ubwo buntu bw'Imana warabwizeye ukabubamwo, ntibikunda. Wokinire resi, wogira iki, woza ngaho ugakora ibikorwa vy'Imana, woza ukaririmba ijwi rikabagiza ukagira, mugabo mu mutima wawe kirajya. Gushika umunsi uzoja imbere y'Imana ukayibwira uti Mana ntabara, nkiza. Mbega abantu ko batazotujana mu ijuru, pasiteri ntazoja muri deliberasi, mama kiyongozi nibadu inzamba ntiyavuga, ntazoja muri deliberasi ngo avuga ati agatonike jewe ndazi ko namutuma kanyaruka. Narigeze kumuhango avuga ubutumwa rimwe, pasiteri naka ndazi yuko yitaho imfuvyi n'abapfakazi, ntazoja muri deliberasi. Kuja muri deliberasi nukuvuga ntazoja mu bantu bavuga bati uyu narengana uyu nawe nasigara, nta na gato. Azoba ari muvyiwe, hari nubwo azoba wewe yiyinjiriye kera, twe natwe tusigaye turindiriye, ntazohindukira kuraba ngo mbe naka ntiyinjiye ka. Rero ivyo twokora vyose ugire dushimishe mama, dushimishe pasiteri mukuru, dushimishe mama pasiteri, dushimishe diakre kanaka, biragashira. Haleluya, haleluya, biragashira ivyo bikorwa. Niwakora ikintu ngaha uzi neza kuri kugikora kugira ngo wemegwe, ico gikorwa cawe kiragashira. Kuko nagire ndaguhebuze nimba utari bwavyiyumvireko. Umukozi w'Imana canke abakozi b'Imana boshobora kugushingira intara, ariko navyo ntibizomara kabiri, ntibimara kabiri. None ko barongorwa na mpwemu yera, kandi ibintu vyose dugira mu mikino no mu bwiyorobetse Imana ntishobora kubirekera mu ishengero, ntibikunda. Wowe nyene urikuramwo, wowe nyene haragera igihe ukigaragaza, kuko urumva kameremere yawe
ntibiri kurumvikana nawe n'ivyo wewe werekana ngaha. Bazokubonera ku ishavu rikabije, bazokubonera ku kudatorera abandi, bazokubonera ku kwishira hejuru, ku kwikunda. Izo ni vyamwa bitari vyamwemuye. Sinzi ni vyamwa vyande sinzi. Hariho ivyamwa kanaka uzokwama bizogaragaza ko vya bindi twa dukino ugira ukwiye gufashwa. Emera rero ufashwe utarakina ninde. Reka kuba umukinyi wa ninde kireka atagushize mu mugwi. Haleluya. Kuko bajya barirokoni, bajya bakinyi ba ninde barazwi, n'abanyagihugu turabakunda, turafise abo dukundamwo. Wewe rero ntiwabaye rokrite bumukirisu yemera intege nke ziwe. Haleluya. Hamukizwe n'ubuntu bw'Imana. Twemere gukira, tureke gukina amareresi ngaho. Nimba iki kintu kinaniza, nimba iki kintu ntaragishobora, nintekereze ngwane naco. Ninakenera ubufasha ngende ndondera umukozi w'Imana namubwiye nti jewe aha hantu ndacahagwaye mfasha, kumura gusengera. Ariko nawe wararose ubuntu bw'Imana, urashaka no gusenga nawe ugakira. Mugo umwanya utarakira, tekana, tekereza, reka gukina filime. Ntituzojanwa mu ijuru n'ibikorwa vyiza. Sindiko ndababuza gukora kuko turakeneye abakora. Mugabo ndiko ndanka umuntu wese yokubaza kukugororoka no gukira bizozanwa n'ibikorwa vyiza akora imbere ya pasteur, imbere ya mama kiongozi, imbere y'umuntu numwe wo ngaho. Oya. Kora ibintu umutima wawe wumva ubigororokeye kubikora. Icubamwo cose kibemwe n'umutima wawe wose. Kandi ukibemwe wumva umutima ubikunze. Ntukibemwe mu guhiganwa, ntukibemwe mu kwemeza kanaka. Oya, kibemwe kuko uzi ko ari umurimo w'Imana kandi uzi kuri gukorera Imana yagucunguye, yaguhaye ubuntu bwayo. Haleluya. Haleluya. Iyo uvuye mu buntu bw'Imana ubu muntu w'igipfu. Mumbabarire gukoresha iryo jambo. Dusome Abaheburayo 12 kuva ku murongo wa 16 gushika ku 17. Abaheburayo 12 kuva kuri 16 17 havuga ngo 16 havuga ngo ntihakabeho umushurashuzi canke igihumane nka Esawu yagurishije ivyo kubasamuragwa kwiwe ingaburo imwe, kuko muzi yuko hanyuma hamwe yagomba kuragwa umugisha atemerewe, kuko atabonye uburyo bwo kwihana, naho yawurondera cane arira. Amen. Amen. Ntitubi bipfu. Esawu ngo yarondera cane uburyo bwo kwihana, ariko kumbure yasanze igihe carenganye. Nigeze kuvuga ubwa mbere ko iyo ukoze icaha kanaka wihane buri bwango vuba. Uyu Esawu yagurishije umugabane wiwe utwo kurya. Kumbure nawe hari aho ugurisha ubuntu bw'Imana two kurya. Ubuntu bw'Imana ukabugurisha two kurya. Dufate nk'ubu hagize nk'umuntu aguhendereza ikintu akagukoresha icaha, ubugurishije ubuntu bw'Imana two kurya, sivyo? Kumbure yaguhaye amahera kanaka, kumbure yakwemereye akazi kanaka, kumbure vyagenze uko, mugabo wewe arashoboye kugukura mu kibanza co c'umukristo, ukabivamwo, ukabibamwo. Ya mahoro rega navuga na wa munezero bigenda bikigendeka nkemuhera akidodora muri wewe. Hari igihe ubibamwo ntubucumva na ya mahoro kutayafise, ntubucumva ko na wa munezero ubuze, ukagira iyo. Ico gihe rero biba biriko birarengerana
ubaye nka Esawu yashaka kwihana no kugaruka ariko bitagikunda. Uwo munsi jewe nawe biracakunda ko tugaruka, ubu nyene biracakunda kugaruka. Uwo munsi biracakunda kuba wewe umenya ko uwo mufitaniye idiri cyangwa uwo mufitaniye ikintu ari Imana yawe yo mwijuru. Kwico wokora cyose wogikora kubw'Imana yaguhamagaye, kubw'Imana yaguhaye ubuntu, kubw'Imana yagufashije ukabwizera. Ubuntu ni ikiganza c'Imana kidusunika, guma kigusunika utera uje imbere. Kandi nta muntu ariko arasunika n'ikiganza c'Imana atemba, nta na rimwe, kiretse wewe ugiye guhindukira. Ukuvuga uhindukiye cya kiganza uracikuyeko urashaka gutemba. Twemere ubwo buntu budusunike, twemere ubwo buntu buduherekeze mu rugendo rwacu rwose. Imana iduhamagarira kuguma mu buntu bwayo. Mwumvise ibishobora kudukura mu buntu bw'Imana, mwumvise n'inkurikizi zishobora kutubako mu gihe twova mu buntu bw'Imana. Nahawe na jewe ho kwisuzuma ukaraba vy'ukuri, mbega ndacari mu buntu bw'Imana? Mbega hari gishaka kunkura mu buntu bw'Imana? Mbega nicaba cankuyeho nogaruka gute? Uhindukire ducire bugufi Imana kugira ngo vy'ukuri ubuntu bwayo budukorere. Ngejeje ngaha, murakoze.